amahoro meza. Iki ni igisomwa ca 15 muri 39 co muri ca gitabo citwa jewe nahisemo gukurikira Yesu Kristo. Muriko muratwumviriza mpemu yera abane namwe. Umugenzi ninde? Umugenzi ni umuntu mushobora kuba muzinanye canke mutazinanye, Imana izana mu buzima bwawe muri ca gihe ataco wokwishoboza, akarongorwa no kugukorera ineza ituma uva muri ico gihe kibi urimwo kandi atari wewe wabigizemwo uruhara ngo ayigukorere. Ivyo tubisanga muri kino gisomwa. Maze umwe mu bigisha ivyagezwe ava hasi aramugeza ati, mwigisha, nkore iki ngo nze ndagwe ubugingo budashira? Nawe aramubaza ati, vyanditswe gute mu vyagezwe, kandi usoma iki? Aramwishura ati, ngo mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose, n'ubugingo bwanyu bwose, n'inkomezi zanyu zose, n'ubwenge bwanyu bwose, kandi mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda. Aramubwira ati, mwishuye neza, gira utyo uzogira ubugingo. Maze uwo agomvye kwiyerekana nk'ugororotse abaza Yesu ati, mbega mugenzanje ninde? Yesu aramwishura ati, habaye umuntu yari avuye i Yerusalemu, ariko aramanuka aja i Yeriko, agwa mu bambuzi, baramukoba, baramukubita, barigira, basiga asigaje gatoya agahwera. Hariho n'umuherezi amanuka muri iyo nzira, amurengukako, amubonye aca iruhande. Kandi n'umulewi ahashitse agira kuno, amubonye aca iruhande. Maze umusamariya yari mu nzira ashika kuri we, amubonye amutera akagongwe, aramwegera, amupfuka inguma, amusomoza amavuta ya elayo na vino, amushira ku ndogoba yiwe, amujana mu ndaro y'abahita, aramugwaza. Bukeye agoborora idenariyo 2, aziha nyene indaro, ati, umugwaze, kandi ibyo uzotanga byose birenze ivyo, ninagaruka nzobikwishura. Muri abo batatu ugira ngo ninde yabonetse ko ari mugenzi uwaguye mu bambuzi? Aramwishura ati, nuwamugiriye imbabazi. Yesu aramubarira ati, nawe genda ugire utyo. Aho ni muri Luka igice ca 10 ku murongo wa 25 kugeza ku murongo wa 37. Nibwira ko mutahuye neza umugenzi uwo ari we, mufatiye kuri ayo majambo Yesu yavuze. Twitonze neza dusanga iki gisomwa kirimwo inyigisho zikomeye kandi nyinshi. Reka twibande ku kumenya umugenzi uwo ari we. Ni ukumenya neza ko uwagiriwe ineza ari we aronse umugenzi, ariko wewe ugize ineza ntutegerezwa kwibwira ko nawe waronse umugenzi kubera ico wamukoreye. Ariko hamwe byoshika ukisanga mu kibazo udashobora kwivanamwo, umwe wigeze kugirira ineza ukaza ubona aguserutse ko akugiriye ineza, kuva ico gihe urashobora kumwita umugenzi, gutyo muzoba mubaye abagenzi. Umwita umugenzi kubera ineza yagukoreye, ariko ntumwita umugenzi kubera ineza wamukoreye. Ubu nibwira ko ushobora kumenya igitigiri cabo utegerezwa kwita abagenzi, abategerezwa kukwita umugenzi, ndetse nabo mutegerezwa kwitana ko muri abagenzi. Nivyo ubugenzi bukomezwa n'ineza mubandanye mugiriranira, ariko ni mu gihe ubwo bugenzi bwavutse kubw'ineza.
dufise ibyo twita ubugenzi kandi atari bwo, ahubwo ari ukumenyana. Ntituba abagenzi ngo nuko twakuranye canke twiganye canke dukorana canke twinjirira mu idini rimwe, tugira siporo imwe n'ibindi, kuko ivyo byitwa kumenyana, si ubugenzi. Ariko ivyo bishobora kuba ikiraro c'ubugenzi mu gihe umwe Imana imuhaye akaryo ko kugirira ineza uwundi. Murabona ko byose biva ku neza umwe agirira uwundi. Reka ndababwire ko kenshi mu buzima bwacu bwa misi yose Imana yama iduha akaryo ko kugira ineza, ariko tukananirwa no kugira iyo neza. Ahandi naho ugasanga dufise abantu baba baratugiriye ineza mu buzima bwacu bakadukura ahantu habi, ariko iyo tumenye ko nabo bari ahantu habi tukirengagiza gukora ico dushoboye ngo bave muri ubwo buzima, rimwe na rimwe tukabahunga. Jewe ndicuza kuba narigeze kugira amahirwe menshi yo kugira ineza ariko nkayapfisha ubusa. Ico gituma kuva aho ndabitahuriye nama niweza ko hoba hari amahirwe Imana yashizeho yo guhura n'umuntu akenye ico mfise co mutabara kugira ndamuruhure. Mu bisanzwe biramutse hari uwo Imana ikoresheje mu kungirira ineza, nta bunini canke ubwinshi bw'inabi yonkorera yotuma nibagira ya neza yankorera. Mureke twirinde gupfisha ubusa igikorwa ciza Imana iba yarakoze ikoresheje uwo muntu. Ineza ni icamwa c'impuhwe, kandi impuhwe ni icamwa c'urukundo. Kubera urukundo Yonatani yari afitiye Dawidi rwatumye amugirira impuhwe zo kuticwa. Izo nazo zamuteye kumugirira ineza yo kumukingira ngo ntiyicwe. Hama ineza Dawidi yakoreye Abisirayeli cya gihe yica Goliyati niyo Yonatani yibukije se Sawuli, bituma se afata ingingo yo kutica Dawidi muri uwo mwanya. Reka twisomere iyo nkuru muri Samweli wa mbere igice cya 19 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo w'indwi. Bukeye Sawuli abarira Yonatani umuhungu wiwe bo n'abantu biwe bose ngo bice Dawidi. Ariko Yonatani mwene Sawuli yakunda Dawidi cane, nuko aburira Dawidi ati data Sawuli agomba kukwica. None rero wirinde, ejo uze ube uri ahantu hiherereye wihishe. Nanje nzogenda mpagararane na data ku musozi aho uzoba uri nyene, mvugane nawe ivyawe. Ninagira ico numva cose nzokikubarira. Bukeye Yonatani avugana na se Sawuli, amushimira Dawidi, aramubarira ati mugenzi, ntuze ugirire nabi Dawidi umusavyi wawe, kuko atakibi yakugiriye. Mbere ivyo yagukoreye vyabaye vyiza cane, uko yahevye amagara yiwe akica wa Mufilisitiya. Uhoraho akarokora Abisirayeli uburyo bukomeye, nawe ubibonye uranezerwa. None niki kigutera kugira nabi ukavisha amaraso y'utacumuye ngo wice Dawidi umuhoye ubusa? Nuko Sawuli yumvira Yonatani aramurahira ati ndahiye uguhoraho kuhoraho akaba agipfuye. Yonatani arahava ahamagara Dawidi amwiganira ivyo byose. Nuko Yonatani arengukana Dawidi imbere ya Sawuli, aguma ngaho nk'uko yahora. Umugenzi si uwufise ico yama akumarira, ahubwo ni uwigeze kugira ico akumariye, naho yokwibagira ico yakumariye wewe ntuze wigere ucibagira, kandi ntategerezwa kugukorera ikindi kugira umwita umugenzi.
oya, wewe utegerezwa guha agaciro kimwe yagukoreye mu buzima bwawe. Twebwe turi mu ishengero rya Kristo dutegerezwa gutanga akarorero mu gukora ineza duhereye kuri bene data ndetse no ku bandi bose. Iyo dusomye neza muri iki gihe gisomwa, hari abantu batatu bavugwa babonye ujya muntu yakubiswe n'abambuzi. Hari umuherezi, umurewi n'umusamariya ari we yamugiriye ineza. Birababaje kubona umuherezi n'umurewi aribo badashobora gukora ineza kandi aribo bategerezwa kuba akarorero keza k'abandi bose. Mwibuke ko mu isezerano rya kera ko umuherezi yari umuntu agabura iby'Imana. Niwe yamenyesha abantu ico Imana ibagomba ko. Yava mu muryango wa Aroni nk'uko Imana yari yarabigeze. Muri kino gihe c'isezerano rishasha nibo twita abungere, intumwa, abavugishwa, abigisha n'abavugabutumwa. Umurewi nawe yari umukozi w'ishengero. Yari ahari kugira afashe abaherezi mu bikorwa bindi byose byo mu ishengero. Yava mu muryango wa Lewi. Muri kino gihe c'isezerano rishasha nibo twita abadiyakoni. Abantu tugize ishengero rya Kristo ry'uno munsi dutegerezwa kwisubirako tugakorera ineza abayikwiye bo muri twebwe, tukagirira impuhwe abari mu bibazo bitandukanye. Twoye kwirengagiza abo bapfakazi, izo mfuvyi, abo bashonje, abo bafise inyota. Duhe indaro izo ngenzi, abo bagenda gusa tubambike, abo bagwayi tuje kubasuhuza, abafunzwe tuje kubaraba. None ishengero rya Kristo tudakoze ivyo, mwibwira ko turiko tuja mw'ijuru? Oya, nta juru turiko turajamwo. Tuzohava twisanga muri babandi bazobwirwa ko Yesu atigeze abamenya. Igitangaje nuko twama imbere mu by'abazi ivy'Imana ariko tukayoberwa gukora ivyo Yesu yatugeze. Yesu ati, ndababwira ukuri ko mwabigiriye umwe muri abo bene data bari hanyuma y'abandi, ni jewe mwabigiriye. Aho ni muri Matayo igice ca 25 ku murongo wa 39 kugeza kuri 40. Nibuke ko ineza ari icamwa c'impuhwe kandi ko impuhwe ari icamwa c'urukundo. Bene data, dufise imigwi itatu y'abantu baba mu buzima bwacu bakatubuza kubaho ubuzima rukristo dutegerezwa kubamwo, kuko dushaka kubaha agaciro badahabwa n'ijambo ry'Imana. Umugwi wa mbere ni umugwi w'abantu bagize imiryango yacu. Aha tuba tuvuze umuryango tuvukamwo canke uwo twashinze. Dutegerezwa kwiyambura imigozi yose twaboshwe n'iyo miryango. Ntimukemere ko mubarutisha Kristo ari muri mwebwe, kuko bamwe bashaka ko mukora ibyo bagomba kandi ibyo bagomba atari byo Yesu agomba ko dukora. Kubwanje bibaye ngombwa haguheba Kristo no kwemera gutakaza bamwe bo mu muryango wanje. Yesu we yavuze ati, ukunze se canke nyina akabandutisha ntaba ankwiye, kandi ukunze umuhungu wiwe canke umukobwa wiwe akabandutisha ntaba ankwiye. Aho ni muri Matayo igice ca 10 ku murongo wa 37. Yarongeye ati, mama na bene mama nababumva ijambo ry'Imana bakarikora. Aho ni muri Luka igice c'8 ku murongo wa 21. Kandi ati, umuntu niyaza kuri jewe ntiyankese na nyina n'umugore wiwe n'abana biwe na bene nyina n'abashiki biwe mbere n'amagara yiwe nayo, ntashobora kuba umwigishwa wanje. Aho ni muri Luka igice ca 14 ku murongo wa 26. Umugwi wa kabiri ni umugwi w'abantu twita abagenzi kandi atari abagenzi.
twagerageje gusigura umugenzi w'ukuri uwo ari we. Dufise ukuntu twirundanirije abantu badukikuje ngo ni abagenzi, ugasanga batuma tudashobora kumvira Yesu kuko twanka kubatakaza. Nibyo bafise kinini batumariye, ariko hako nohomba Kristo nopfuma mpomba ico bamariye, kuko nasanze Yesu abaruta. Ikindi, hari abigira abahinga ngo birakunda ko wokumvira Yesu ukongera ukumvira nabo twita abagenzi, ariko barihenda. Ibyo bishoboka mu gihe ari ba bagenzi b'ukuri, bamwe bazanywe n'ineza wabakoreye canke bagukoreye. Abo nibo Yesu yavuze ati, kandi mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose, n'ubugingo bwanyu bwose, n'ubwenge bwanyu bwose, n'inkomezi zanyu zose. Irya kabiri ngiri, mukunde abagenzi banyu nk'uko mwikunda. Nta rindi bwirizwa risumba ayo. Aho ni muri Matayo igice cya 12 ku murongo wa 30 kugeza kuri 31. Umugwi wa gatatu ni umugwi w'abantu twita bene data kandi barateye umugongo ibya Kristo. Bene data ni abantu bahisemwo gukurikira Yesu Kristo no kumwumvira, nibo bitwa abakristo. Bitwa bene data kubera ko bacitse abavukanyi biciye muri Kristo Yesu, nibo shengero rya Kristo. Twese hamwe dufise data umwe rudende, niwe Mana yaremye isi n'ijuru n'ibirimwo byose. Iyo bishitse bamwe bo muri uyo mugwi bakazimira, ni ukuvuga bagakora ibitandukanye n'ibyo Yesu yatugeze, birasaba ko umuntu yitandukanya nabo, kuko iyo mugumanye imigenderanire nabo buraca ugacika nkabo, ukisanga nawe atabuzima rukristo ubayemo. Pawulo we yavuze ati, ariko burya nabandikiye ko mutivanga n'uwitwa mwene data, namba ari umusambanyi canke uwifuza canke usenga ibigirwamana canke utukana canke uboregwa canke umunyazi. Umeze atyo no gusangira ntimugasangire nawe. Mpuriye hehe no gucira urubanza abo hanze? Mbega si mwebwe mucira urubanza abo muri mwebwe? Ariko abo hanze Imana niyo izobacira urubanza. Nimukure umunyakibi muri mwebwe. Aho ni mu cete ca mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto igice ca 5 ku murongo wa 11 kugeza kuri 13. Kumbure ushobora kuvuga uti, tuzoba duciye kubiri n'itegeko rya Yesu rivuga ko dutegerezwa guca duheba intama 99 tukaja gukurikira imwe yazimiye. Nibyo cane, ariko ntimwirengagize ko ivyo byabwiwe abungere, ariko bitabwiwe ishengero muri rusange. Ico ni igikorwa c'umwungere. Umunyakibi ategerezwa gukugwa mu ikoraniro ry'abera, ariko umwungere wewe ategerezwa kumukurikirana kugeza yihanye, akamusubiza mu ikoraniro ry'abera, canke akananirwa akamuragiza Imana. Ni ukumenya neza yuko iyo umuntu wo mu muryango wawe canke umugenzi wawe, yaba umwe ukuri canke atari uwo ukuri, ko nimba yahisemo gukurikira Yesu Kristo, uyo aca acika mwene so. Ntibitubereye kumubona uwo muntu mu mashusho 3 canke 2, kuko aba yacitse icari mwigisha, aba afise ishusho ya mwene data, kandi ni nayo shusho dutegerezwa kumubonamwo. Mwiyubare cane, kuko iki gihe ni kibi cane, aho Satani yagwije amayeri yo kugwiza abo bagenzi mu buzima bwacu, kandi agamije kudukura kuri Kristo. Ndabandikiye ibi kugira mube maso, kandi mutahure umugenzi uwo ari we. Murakoze, kandi mpemu yera abigishe ibirenze ibyo nanditse. Hamwe woba wifuza ico gitabo cyose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi,
mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.